rimwe rimwe nagize iki ko ndabavugisha ariko yashaka kuza nko mu cumba nkabwira ati yashaka kuza kubaramutsa ko ndaza hanyuma gusa rero abagenzi be baje yo mani nganije ndanabakiye okay hari igihe usanga umwana ni muto mugabo yikundira kampanye y'abantu bakuza mu rundi iyo shashaza kuba ari ngaha muri iyo periode mutari kumwe shashaza kuba ari ngaha manura mubwiye ibi canke wewe ati Ange yoza kuba ari ngaha iyo mama warayibamo ari nk'umuntu yashavutse kubera ko Ange hatahura umuntu ashavutse avuga ati sa yabikuki ivyo bintu ati tujane rero nico ninya kumubwira bikiri bishaje cabaza nkahindira nkamubwira ati ka aye yarangiriye kubera ko je ndavuga kurusha shasha kandi shasha afise umutima woroshe gusumbya jewe niko biba byageze kure dufate haraje nk'umuhungu akakudiraga akaca abona complicité ya wewe na Ange akaca avuga ati wewe misi tuntu twacu umuco uja kutubwira Ange ndetse shaka sinamukunda Ange mu jambo kibanya kuntunga barinda kuza kudodora iwanje barinda kuza kunca baraza ati Ange shasha kunuku namubwira ati hewe nguriya mwivugishiriza ko ikintu ne barinda kuza guca iwacu sindabikunda mugabo ni sport ngo giki ngo urarenge kandi ntaruvyibushe mana kuva nkiri muto ingo nkikiri umubebe namye kunyene nuko kwiki mutamenyera none baguma ko ari amagara yawe nkuri baze bararaba none naho umuntu umubwira uravyibushe uronze none urabimubwira mugabo none acagira uhinduye rero batubabarire bareke kuza turiyizi n'ukuri turiraba turiyizi turabiswe tuvyibushe. Je vous présente un nouveau bâtiment à Bujumbura de 3 niveaux et 6 appartements. Chaque appartement a un intérieur chic, élégant et très spacieux avec des matériaux de qualité et une lumière naturelle à vous coupler le souffle. La cuisine est équipée avec toute aménité, frigo, cuisinière à induction et four, même une lave-vaisselle pour gagner du temps. Suivons le corridor pour visiter les chambres. Nos chambres sont également spacieuses avec des placards de qualité, une télé et surtout un système de climatisation pour un repos total. Y compris nos douches avec finition moderne, tout est pensé pour que vous vous sentiez chez vous. Finalement, relaxez sur notre balcony et respirez de l'air frais pour un confort absolu. Mwiriwe mwaramutse abakunzi bacu abakunzi ba girlfriend abakunzi ibiganiro byacu nizere ko meze neza mwaradukumbuye twarabakumbuye mugabo at least mwabonye ko twagarutse turi régulière nubwo bigoye mwumva ko akagason kagupa muko murumva sigura ngo rero yatugiriye fouette mana kome gaciye agira ibintu byose guys ntacike anyways twagarutse kandi muri girlfriend twazira koze iyi ni emission duha ijambo abakobwa abadamu kugira ngo tuvuge ukuntu tubayeho tuvuge ubugenzi bwacu tuvuge ama-experience y'ubuzima bwacu la fois passée twari twakiriye girlfriend yanje n'umugenzi wanje twagarutse mu bugenzi kandi bw'abagenzi bwa meilleur ami ni umunsi nzo kandi twagarutsemo twasubira turabakira gose ngo tubwire ku bugenzi bwanyu mugabo bifiko twagira twe no munsi twakamaze n'ijambo mama anniversaire mba nihera yaje mu hageze anniversaire October yose ni ngwanje ari ukwezi kose nanje June ni wanje yose kubaba na October ni wawe yose okay amen CEO amen karibu girlfriend bite basho meze neza moi ça va ndashimuhoraho en tout cas vraiment gushika no masaha turi bazima gushika no tariki turi bazima trop bien et jewe non 25 ans d'accord sinzo iva ko nka bishaka nani kitafise 30 ans
nazopfa ngo yivuye ngo ibeze na chance nanje bari bezeraje yose nanje ndaho tu nabenzenga wo kumukura wenyine biragusha bashomeze bon tumeze neza kuri vraiment turi bon sana ngami Siren Vibes no mi girlfriend tumeze neza no kuri mu bitwemereye turashaka guheza umwaka turi muri friendship gusa mu bitwemerere pe ndusambye tukeye cyane ndusambye tune wije gatatu nitune ama dukeneye at least nk'abagenzi amakupe y'abagenzi nkata yashaka hadi Kenz tuba biryoshe cyane turashaka kandi kugarukana mutwandikire okay ni Greta Kwizera ushobora kuba ari jambo wakije ino TV Greta Kwizera batazira mu makaye y'isi hano muri Siren Vibes canke hano muri kuri projecteur ku ma social media muri industry donc nkorana na Ozi Girlfriends iyo bidukundiye tuba turi benshi ariko iyo byanse tuba turi babiri kimwe ca Jani tuzobavugira tukarambira no kubavugira ngo muvugire iki ubu ni muze mwivugire ikiganiro aho tuwa karyo umugore canke umukobwa canke umumama canke iki aho aza kuvuga ikiri ku mutima mu mibereho yiwe yose ku kazi muhira mu bugenzi mu rugo partout twasanze vraiment twasanze dufite ibintu byinshi dufite ama story menshi usumba peut-être n'abahungu canke abagabo mugabo tukagira isoni ryo kuvuga donc reka dushimire c'est anniversaire yacu ariko reka dushimire abantu bose mu dutera intege abantu mwese mwaba mutubwira ko girlfriend muyikunda ko twabavugiye ibintu mushaka ko twari dushaka kuvuga donc mutinya twarababwiye muzo muratubwira turavuga nta kibazo na source nayo dutanga natubyitako rero mwamaze kwibona abamaze kugura ikiganiro mwamaze kubona introduction mwamaze kubona utuntu tumwe ariko ntimubaze exactement abaribo reka tubaye ikaze mwamaze kubona ko ari abakobwa babiri beza katubabaza baribo nico bapfana kwanza yes sindaho mpera bari mande yandasha nk'hariya aje kugaburira Hi very much abakunzi ba Siren Vibes turabaramukije cyane hama nkaba nitwa Ange Noella hama nkaba natewe iteka ryo kuza hano muri studio ya Siren Vibes si ibintu bisanzwe cyane na gaciro gakomeye cyane uzi n'umuntu akomeye cyane gose rero kubona twararonse invitation yo kuza muri Siren Vibes ni ibintu bikomeye cyane gose mwarakoze cyane merci beaucoup twekire ni mtu hivi wanataka waravukana atwasha ubona ko basa sister karibu nawe ubabwira ko nzacana bita nitwa Krista Charlene Teteka bagacana ishusho abantu bafite gafasha bavuze ngo umugeni wa kera di bagacana ishusho Krista Charlene Teteka byinshi yabivuze tushobora mukijeka cyane gushimira cyane wow Super jamais. Bon, premièrement, d'abord mes soeurs mwaje. C'est vrai ni invitation. Je ona nje nabatumira twese nabonye amafoto yabo ku ma réseau mbona baratese bari cute. Nabatumira uko nyene just ntabyumviriye byinshi. Hama baca baranyemerera. Hamuka mubona baje. Atukaba baraherekejwe umuntu yabaherekeje ari hanze mba barashigikiye bati mugende mubesho turabakiriye rero murakoze cyane ni Ange na Krista kabuze ko muvukana abantu bose ugende bagira chance yo kugira yo kundana n'abantu bavukana genre bagira amitié birengeye kuba basangiye amaraso gusa ngamwebwe umuntu abaravye déjà kugira ngo muri studio ngira amafoto amashuti ça veut dire ko hariho akandi kantu kari beyond kuba musangiye amaraso d'abord shaka mubanze mutubwire nagira ngo gute mwasize mwivukana mbwa ati je ngana mubaza mwasaze muri abagenzi gute mwasaze muvukana gute mugabo ko muvukana est-ce que mwakuze muri abagenzi kuba mu kibazo canke ni ibintu byagiye kuba ko aragiye abantu bakura murakurikirana yego tuvukana ukunyene mutubona nta wundi kuri papa na mama ni Ange na Shashi tuvukana turi babiri gusa abakobwa babiri
Okay, mukira abana bimeze gute n'abana babiri gusa Kuri mama na papa tuvukana tura babiri gusa turi babiri yego okay mutubwire ingene mwaye mumeze mukira abana uzi yabajije iswe ugenzi bwanyu bwamyeho canke ni kubera ubunye mukuze muzi iswe c'est la vie byo bimeze gute mukira abana Twamye turi abagenzi bakera turashobora kugenda gutembera je na Ange dusize mama nko mu nzu agwaye tugakurana tukagenda gukina agarutse nanje nkaca ngenda akaza kureba mama nkaca ngenda nanje nkacanza turakurana uko nyene nagipanga abantu baravyo ko umenga murabutana cyane mutega kingahe imyaka 2 gusa jewe nuko nyene menga ndakuze mugabo niwe mukuru ni Jedi mukuru turutana imyaka 2 mubonye invitation ya Oz mwabivye ubusama gute est-ce que tu as mu rêve chaque émission déjà jana twese twari dusanzwe tubizi kuko Siren Vibes turayikurikirana rero kubona invitation ya Oz je umva no kuzanga wamenga like sinari bwavyumve nta kintu na kimwe nigeze ndavyumvira ko ngo urumva ngo daza kwishura ukuntu ngo daza kuvuga ibi nibi oya aravuga ndagenda ivyo ibiza mu mutwe ndi hage nyene nibige nyene kubera sinari bwavyumve nyene ko nanje okay ni emission musanzwe muraba girlfriend murabizi ko niba mudukurikirana sesio ko muraba girlfriend kandi emission ishira gose ubugenzi bw'abakobwa cyane ama experience yacu betaje ko batimwibise gute ndabandikiye mugabo est-ce que mwari mumaze kwiyumvira ko histoire yanyu ari histoire à partager canke mwarabona ko histoire ya Shasha na Ange wavuga ati ni kubakira ya Shasha na Ange mwarabona ko ari histoire qui peut inspirer les autres nk'abantu bavukana parce que abantu bavukana batafisi iyo complicité aheje kutubwira Charlene genre ko mushaka kugupanga ati batugire buke anye niba nadufata tuza kuvuga unye cyangwa tuza gukuranwa genre uko kuntu mwari kuvakira mukira abana muri aba complice abantu benshi badafite iyo chance est-ce que mwageze wimvira ko mufise comment dire mufise ubugenzi cyangwa mufise ikintu kiri rare mu bandi bantu kuburyo mushaka kuvuga iswa igashaka kwinspira abandi bantu jewe sinari nzi yuko no imbere ya kamera kuvuga like ubucuti buri hagati ya mutoyi wanje navyo nigera nibaza vraiment mugabo turashima Imana kubona yaragize kaduha kuba abagenzi sibo ndabizi wabivuze ati si bose baranka amashance yo gukundana bavukana ngo bakundane rero twebwe Imana yaratugiriye neza turakundana n'umugenzi wanje byinshi arabizi turabwirana rero ngasi nigeze nibaza uyu musi nabatkere mwazifasha mu gutu saka mbwira ukuntu wakugiye nari kumwe n'icyo twazana rero mbona ngiye kuri TikTok mbona commentaire chanda twenga cobora mvuza nibiki ndabereka ati Ozi yanditse muri commentaire ko dushaka muri girlfriend cyavuga ngo mwumva mwe muri ba mwumva like ataco bibatwaye muzogende muvuge nana kim nanje rero ibintu by'amakamera we twari twigeze guhura turavugana ndabikunda ndakora ama video je numva ndi okay mugakashare none hakiki dusoni aiga dusoni ugiye byakire gute cyane ntabwo wagize vuga washima niwe yari yashushe kunsoma mugabo mbona gahitwi ryanse gusohoka justement byo bimeze gute kubwiye just nzi ko ari ibyo nayizi nyene ko ariko arakubeje so rero nabonye message rero sinasubiye kumazi na kimwe acarambwira sinawe ku munsi acarabimbwira ambwira ati okay tuzogenda nabwo wumvise abwo mpise dushitse abantu tubirabira kuri televiziyo sha muticaye gaho ngo babanze babumve ingene ntabwo wabuhari kandi wabwiye just be you mwebwe isaha ni iwanyu kandi burya isaha y'umuntu ni wonyine abazi kwivuga uri kuvuga isaha yawe n'ibintu uri kurabesha abantu ko bose bazwi n'isaha yiwawe umva niho bica byorohera kumubwira mutubwire ubugenzi bwanyu bwa mutubwire kuri isaha y'iwanyu donc c'est trop facile il faut juste ko kora mu bwo wamuka bamwebwe mumubwira amakarikire menshi
Swat mwatubwiye ko mwamye muri abagenzi kuva kera. D'abord est-ce que ubugenzi bwanyu bwabaye forgé par ukuntu mwarezwe indero mwawe n'abavyeyi banyu canke des fois igihe abantu bagira ubuzima ugasanga baratumye abantu bavukanye baca begerana baca bakundana kurusha abandi kugira ngo poshe bya bintu byaje uko nyene naturellement canke bivana ukuntu abavyeyi banyu babareze. Twebwe kuva tukiri bato twakuranye na mama gusa. Ego papa turamufise mugabo twakuranye na mama kuva tukiri bato. Rero twabona ati tworeka kuba proche gute turabakobwa babiri bavukana nta wundi nta kintu cyo tubuza kuba like abagenzi twavuga ati dutegerezwa ko biri kose dutegerezwa kuba kumwe tukaba proche nyene numva ibintu byose turabwirana. Yego kubera ko mwasanze muri babiri na mama kubera ko hariyo n'abana usanga nubwo baba bafise amaboko gusa twakuranye na mama inzu yacu twari batatu namwebwe. Yego cane gose. Mukira abana genre nta kintu kubera abana bakiri batoyi barafuta n'utwishi haragira bakankana Hamege murafise iswa mwibuka ati jewe narahatse kumuniga Ange canke narahatse kumuniga Jaje kuko ibintu byose n'ivyama vyerajwe ya Leo eleba nkamwebwe cyose avuga no kuwe canke ndagufasha kumbona gumatwe okay tukira abana nyene ariko usanga twapfuye ikintu usanga nyene oya dushaka mu ma detail ko muciye hejuru nitwumva histoire dushaka mu ma detail genre histoire witubwiye vuga nta kintu vuga ko nibuka twapfa gusa ndibuka dupfuye ikintu twarakunda kurwana ku buryo mama yaca tureka gusa nyene ko twagenda turakura birahera. Abana nyene bavukana bakiri bato ntibabura ivyo bapfa bien sûr mugabo twebwe nk'iyo turwanye mbambe nk'iyo dufuye nk'ikintu twaragwana vraiment mama yaratureka akavuga ati nimuvyiherezanye nimunzane mwebwe asha mwumvise muhejeje mukosoranye neza mwese muca muhagarika. Nigi mwibuka mumaze gupfa cyavire mudazopfa mwibagiye nafise story nibuka na mutoyi wanje tuzopfa tubibagiye nanje naruhuza gize mariage abasenga abantu avuye mariage kwera kudakunkora utuntu kaza nkasanga yaratwaye kaca bana amafoto twemba impuzu ziwanje nazibuze nazezi yani maramaza niyagira niso uyu rero ifu kwagira mariage je nk'ikintu novuga nibuka twakunda gupfa kubera ko umva twebwe d'abord tuba mwijenda mama wacu ari mwijenda nk'ikintu novuga twakunda gupfa rero hari ukuntu mu ma vacances like primaire twayigiye mwijenda rero secondaire twaceje mu internat turaza kwiga no ngaye Bujumbura rero nk'iyo mu ma vacances twarakunda kuza kumanuka i Bujumbura nk'ubu dufatire ejo ni okay buca nko mwijoro no munsi buca iri joro twarara tugwanye kugira ngo ntazo nkumbure nk'ubu imanutse ndi jenyene Yesu nagenda ndi jenyene umva abanjije gatatu mwari mwashizeho genre bihari mubizi ko mama yari yabimenyereye avuga ati yabonye dushwanye avuga ati byo n'ivyari turabimenyereye ko ni nkumbu basi ntiyashaka kunkumbura abadashaka kugira nkumbure kugira avuga ati Ange twagiye twanye ntazo nkumbure ngiye nko kumara insomeni Bujumbura byaza naturellement nyene mukashanga mwangwana tugasanga iryo joro buca umwe amanuka ugasanga iryo joro turaye dufe nk'akantu kugira ngo ntaza nkumbure ntituzokumburane twabisanga kaje naragwana jana akajamo kugwana nyene guhana amakuru nukuri twarashavurirana kabisa yasigaye mutavugana ntitwavugana kubera twasubira kuvugana agarutse tukayambirana twakumburanye mubona aho mukuze mumeze gute ako shana asa n'umuntu aho ndikunda mubona ariko arashwara sasa cyane karatwiyoreka shashwa twiyoreka ubu naho mukuze bimeze gute
Umavuga je kama mshasha navuga. Ikiganiro cyababere si cyane. Si cyaje wenyine. dupfuye nk'ikintu ubu onye turashavura twese nta n'umwe avugisha uyundi turashobora kumara nk'iminsi ibiri atari n'umwe avugisha uyundi mubana mu nzu Igitanda kimwe, icyumba kimwe. hama bitubera gute ari nka je namushavuze ndashaka no kumusaba ikigongo nkaramupfukama ati mbabarira iki Ndafukama. Aravuga Ngo arafuka, okay. ntama twese dusaba kuvugana neza twese dutera nk'inkuru zabaye tutavugana Okay, kandi nzababwire iyo ubunye dukoze iyo dushwanye. Sasa kwanza urabona ingene hari ukuntu ahoze. Rero je hari igihe ndamubwira nk'ikintu nyene arahoze no muzaba usanzwe. Yarahoze. Umva ndi baravukana mwe n'umuntu travaye tumwe n'umuntu travaye. Twera cyanje kiravuga abantu. Citinya. Nk'umusambere duhura yasanze aho nicaye. Uziho umeze neza. Turashobora kwicara hano. Hatinya kwishaka gukora abantu travaye. Mbona unye kandi rero uyunye hari ukuntu iyo dushwanye je mbashaka mvuge ndakubwira ibintu byose ko ndavyumva. Uyunye hari igihe uzabona nakuravye nyene arakwihoreye ivyo rero biraterana inzigo iyo dupfuye n'akantu mbashaka umuntu nyene tuvugana ibintu bihere mbwa nawe hari igihe usanga okay aciya ahora arandavye agahora okay arahoze nanje campora ntidusaba kuvugana turashaka nko kumara nka 2 jours zirashika kabisa ndacanga duhurira mu gitanda umunsi karaba kuri telefone yiwe uwundi akaraba kuri telefone yiwe aba ntabireba. Okay, James kibazo niba mwaje ngane kuri ko muri proche usanga muri abantu nyine muravukana yego mugabo muri proche mwebwe muri ko murira muri ko muri evaluate nk'abantu babiri bavukana muraza abantu muri proche nyine baba amazing nyine baba baye mubona muri proche birenze kuba muravukana yego kuko iyo tutaba turi proche sinibaza ko simba narakwemereye ko twoza gamba n'ubumenga twatuje nta kintu twaba dufise twoge nibihe bintu byatumye mubona ko murengeye kuba abaseur harimo n'ubugenzi hagati yanyu Charlene bafite abagenzi dibat bafite abandi bameyo hano ese ugerageje kuraba ubugenzi bwawe n'abameyo hame bawe bandi ukaraba n'ubugenzi bwawe na mukuru wawe ubona ko hariho difference genre uyu nyene mukuru wanje gusa nta birefu canke urabona ko hariho n'ubugenzi hagati yayo hariho ubugenzi hagati yacu kubera ko nk'umugenzi wanjye ndashaka kumubwira ikintu nyene nkavuga ati reka sininjiye muri ibi gusa nkaca ndabibwira nka Ange byose wewe nkayimubwira donc amadetaye amenye uyu abandi batamenye teranye n'abapesti abantu hamwe nk'ubitabe hamwe baba vrai vrai ku mutima hari ibintu hari ahantu genre dinyuda utarengana mugabo ugeze kuri Ange uyirengana ndabona hari ryabimbye ati ujyanye kubera ukuntu wanyene wamubwiye ati ameze gutya canke ameze ukunye kandi bon je sais pas ko abandi ariko bamenze namara uvume ngo umusitse ntiyogudese ntiyogushethanze en tout cas normalement niko bya bikugenda umugenzi butinya yuko yo bivuganze ko ntaco mufana ega umusitse wagushize hanze nawe abayisarishije niyo ngo Ange yubautse go shashasha ngo gwejo gweraga anye ngumve gwejo yarivye kiniki ngo nacaye mwishuri ngo ega nawe uri kuri sare ndabwiki nta nakora kino kiganiro baza kuraba tireka shawo ndavuga ati twendura kashi ko baba bameze kumbe ashara abantu bavukana hagati banavugana n'abantu benshi usanga bavukana baba batavugana basanga abavyeyi bose do kurumva kuba barabagenzi abantu bavukana jewe ababikora vraiment ababikora numva umengo ega nawe bawisarishije ega uzi nkuno kwicana nko kuno genda kuvuga ngo papa wanje ameze uku nkaza gutera inkuru canke mama wanje ngo canke ngo batoye banje deje rate badiko ndimba ni maraso yanje badiko ndisarisha abantu baba barabikora twivye ntavyo biyumvira kuko tukuma muri bulle imwe uranzikora ngo bavuga gute yo wa mugari ndawe caka integereza ngo atukisha umuryango umuryango akatukisha umuryango vya vrai jegentana ni vrai yango umwe atukisha umuryango donc nubwo je ndikiga ndiko ndabatukisha bose
je nshaka kumenya rero relation apa Ange na Shasha. Ange mu bagenzi biwe bameze gute hama difference yari abagenzi bawe n'ubugenzi bwawe na Shasha canke Shasha abagenzi biwe canke mwe murabavangavanga ati mwese mutegetse ko abagenzi na sister wanje. jewe abi wanje bavanga na Shasha hari abagenda abi wanje bategeza kuba barazi Shasha muga abashasha nyene nabavuga ni kubera ari mutoyi wanje bobo baranzi ubwo ni mutoyi wa muga ntitwofata nk'aga program ngo dusohoke ubona naba ntituri proche vraiment sinzi igituma mugabo ibikubabaza rimwe nagize iki ko ndabavugiza ariko yashaka kuza nko mu cumba nkabwira ati yashaka kuza kubaramutsa ko ndaza hanyuma gusa rero abagenzi be baje yo mani nganije ndanabaki okay hari igihe usanga umwana ni mutoya mugabo yikundira kampanye y'abantu bakuza mu rugo nanje ndiko nari meze n'ubu niko meze ndabashaka kucara mu bantu banduta guca ugasanga umuntu c'est vrai afite imyaka myinshi mugabo yikunda kuja mu bantu bari musi yiwe ari abantu bameze uko onye maybe ko wewe nawe uvuga ati mbega ndabana kuri je yana ukavuga ati jago maisha kanje muri kampanye y'abantu bakuze maybe ba nivyo niwe rubavuga ibintu nyene mba numva shaka kumva niko bimeze Mugabo uvuze ngo birakubabazi haje biwawe Shasha aje ntabyuke gusa hari igihe nyene acaza nyene ahetse umwanya okay sizosubira abagenzi biwe mukaka meme abagenzi biwe baje mpora ndabaramutse nushuha ego nico akunda kumbwira ahubwo nivyo nibagiye ngo basi ndabatwengere ndabashuhire nanje nyene sinze abantu nyene ariko nzushuje juju uko taravana sa ngena bakabari wahoze akabari bakanye gace bara contraire wiriwe mu nzu mucubu musi wo wiriwe mu nzu musi wose urumva nyene usanga wahoze umwanya munini rero ukeneye nshana ushaka kuvuga nibihe bintu byerekana ko nakibabaje kandi ngasize kumakinisha neza mugabo nibihe bintu byereka mubona ko muri genre bituma muri proche sinzi niba ari bihe mubaze kubana namwe abavukanye sinzi niba ari ikintu mushaka kuvuga ati kamwe ngahanye yaza kuba atari umuntu ari proche yanje uko siko yari kubibamwo dads maybe nk'ikintu sinzi uko ntazi histoire yanyu no mushaka kumuza ati hari situation nabayemwo aramba hafi Jean birenge ko juste ari umuvukanyi yabari mu majambo yabari mu bikokwa ibintu nk'ibyo kugira mu bonere réellement si oui sûr ko Shasha no mu meilleur ami wawe na Ange mu meilleur ami wa Shasha yanza ko ama situation y'ubuzima twagiye turacamo hama twisanga tugiye ahantu hamwe kandi ewana dutegereza kuguma tukominikana tukaba proche tukaza turavuga ama solution tukayatorera hamwe yego Shasha wewe najigani nk'ivyo nyene okay Shasha menga n'umwana kuri wewe aho araguha ivyumviro Jean kumva ni ibintu biri raisonnable uvuga ati umwana avyumvire gute umwana yavuze pe uno munsi cyane gose arabimbwira mugabo nyene nk'umuntu mukurura cumenga nyene ugiye ahantu nyene mugabo ahora bimbwira nkumva nyene ko ambwiye akantu nyene ko nubwo nyene ntavyatsi naho nyene ko mpora nyene je umuntu ndamwereka ndekare nikorera ivy'iwanje rero navyo nayibwa mubwire vraiment ko ahora ambwira ngo arambwira hari igihe ambwira ico kintu kireke canke akambwira akantu nyene nkumva ko ambwiye aka kantu nyene nkumva nkako mbwa sindamwereka yuko ankosoye tumenga nyene tumenga niwe abaye mukuru mugabo si wavuze nyene ko muri meilleur ami nibaza ko ari mu bantu bakuzimye kurusha abandi bantu benshi kujya yavuze ati des fois yari kajana n'abagenzi atari beza ari mugira tujya mugenzi mureke maybe ko nawe nubwo ari muto yakora akakuzi wewe des fois ari gashaka kuvuga ati oya ngiye umuntu kweri naje yabacinga ugasanga ari uhose kugira ko wamuhaye access ku mugenzi wawe ashika abandi badashika yego kandi deux ans ni mikeye rega
wigiye watarishe kare naho narigiro hatara akambwira ati he Ange ati ndakuze sha ndakwisabye reke kuzu hari igihe nyene nashaka kumwereka nyene ko ari mutwe yiwaje nanje iryo kosa narikora kabisa nkamukarira ashanga je nyene ndasugukara muganda sukungene mvuga urumva rero akambwira ati egawe ntusumvye ibintu byinshi nanje ubu ndamaze kubona ubuzima ndaza akanyereka nyene ko ari mukuru nkavuga ati nagenda bimenyera nkavuga ati okay ubu rero arambwira ikintu nkavuga ati ntashasha yambwiye reka ndabingene ndabigenza kare nababajije ko atakintu ca vrai murapfa ku buryo uvuga ati ego vraiment est-ce que nta hantu haragera ukumva yuko shasha dahari canke ukumva ko Ange dahari mise soma wumva ko Ange yamahari Jean présence haragera ahantu vraiment kumva nk'abantu kavuga ati shatwo canke kubera mu kibana kubera ko hagiye abantu bavuga ati je nubwo tubana na mutoyi wanje nta bintu vyiwenzi nubwo tubana nubwo ho kwishure je ndibuka ko nahora nibagira abatoyi banje mwaka bigamo je bagamaza ngo ndakariga bukangaye nkaca mbuza kuyumvira ntara gatanu mbese nta numwenzi umuherezo n'wenzi turuka turindwi no amenya bose umutwe nk'aba bari mana okay mwumvise tu example nta tuntu turashika example ni ajera tuwanje nta tuntu turashika kumva ati none vyavye byose nk'ibintu vya Ange byose urabizi wowe gashasha Ange rega kare twe na sasa tugiye ngiye muri secondaire naguye 7e nacenja muri interne kukuntu rero ngiye muri interne sasa nawe yaciye asigarana na mama urumva honye harabaho ngira ka distance nyene twasubiye kuja hamwe ngira niga ngiye premier poste na waruge mu kanga waje kwiga qui premier wari terminal wari terminal okay je nari terminal uyu nawe ari second nibutsa sasa yego okay niho nyene twaciye byumva je ko nacenja muri interne niho twaciye dusubira guhura après des années n'imyaka itanu kubera umva ku distance muri interna et tout byose mugabo caragira igihe ndafata externa canza kubanga ibujumbura nawe rero baca baraca tuba hamwe rero amitié yacu shirasubira iragaruka kandi mwabiviva gute mugabo ico gihe umwana mwakuranye mwari proche muri bamwe na mama wanyu mutari kumwe comment vous vivez ça ndibuka baduhaye nk'aga sortie kujya batanga ama sortie muri interne tubonanye tuyambiranye twaca turira twese kubera inkumbu akaca urumva vuye muri interne ubushaka nyene ivyo kurya ubusaga cyambere baza kukubwira ati baza mu byo gufungura yego hama kama makuru y'ivyose byasigaye biraba ntahari nanje nkamubwira muri interne ko bimeze ibintu nk'ibyo ni nk'igiki ushobora kuvuga ati iyo shasha za kuba ari ngaha muri iyo periode mutari kumwe iyo shasha za kuba ari ngaha mba naramubwiye ibi canke wewe ati Ange iyo za kuba ari ngaha iyo mama barayibamo ari nk'umuntu yashavutse kubera ko Ange hatahura umuntu ashavutse avuga ati sa yabikubwiye ivyo bintu ati tujane rero nica ntinya kumubwira bikiri bishaje cabaza nkayendanze nkamubwira ati aye yarangiriye kubera ko je ndavuga kurusha shasha kandi shasha afise umutima woroshe gusumbya jewe uyu nyene naho afise umutima woroshe kuburyo akantu kose n'umuntu amushavuje arakwihorera uko nyene mugabo biza kumubabaza après ararira je nanje ibintu byose ndafise ingene ndabijera ama situation yose aza ndabijera kabisa nkaho usanga ari abantu batinya ko bazashasha kubera wewe barahari sasa kera apano ati mana Ange atwiga
Saye. barahari kera ari kapano ubu unye n'abahari uratwidefanda ubu unye badahari Ese iriko widefana. Ntabishura. ubona kuni ncari ndiko namura abashasha nshaka kumubura muzose mwe na meza je niyumvira n'uyu mwana muzasanga ameze gute cyo tuwanje arahoze tuyacu umuhereza arahoze mugabo ntiwo muhonyora ntiwo mucako eka ntiwo murenganya vrema mugasha mbona umenye ngo ameze gutya no muzasanga bayimereye gutya baraku muyitwengera na byinshi nabireba navuga kabisa. ni cyahe kintu uraze kubabaza shasha ukavuga ati ndabica none wowe ubutekanye bakobaje ubutekanye même si utavuga c'est vrai wowe wumva uri bon genre ça va aller biraza guhera cyangwa wumva wavuga mbwe bikanga kuvuga oya simba shaka kuvuga mbashaka dakurabe dakwibaze ko hama ntaje ndamubwira ati anje none Acha saduka kare. gusa simba nakweretse ko vyambabaje abo muntu jean mwere ko byakabaje uri hagarara nshaka mutwengera nkuko nyene aje kubimbwira gacha sese umubabaro wose hamaze kuba Senegal anje uvuga ati ndabanika ndabiye nta wigeze kuja kudefanda shasha cyangwa umuntu maze gutuka kamusika inyama bya vrai uwo muntu nyene nuko nyene yari hejuru umva nta shwa twari dufise yarabimbwiye vraiment mugada ari numva nyene ndababaye nababaye mu kibanza ciwe muga nta shwa twari dufise kuko n'umuntu akuze kandi naho ego hari nk'umuntu nyene nk'umuntu agutwara dufate umuntu agukuriye agukoreye barakosa n'abantu bakuze rero ugasanga yamukoreye nk'akantu shasha nkumva nyene ko yamurenganije bugabo urumva onye utegeza guca bugufi kuko umuntu ari haruguru yawe ntushaka kumutsinda nawe urimo n'ibintu nk'ibyo umuntu aba ari hejuru yawe natwe turagerageza kuguma turi hasi nyene wumvise ubabaye bica birahera yego vraiment nta muntu ushobora nawe ushobora nta muntu vraiment twe dukunda nta n'abantu rega kabisa abantu tuvugana dushwana ntabahari kabisa ibikiwe n'abana bacukura bibere nyine mu buzima bwabo bukabule karaho nyine kugaye nuko ntari abagenzi benshi dufise vraiment bavuga ngo baraza go kububwira ishashasha oya nta bagenzi benshi dufise murafise amasohe muramugirira hamwe nk'ibintu muvuga ati nk'ivya mugasanga murayahuje bona batoyahuza mwibona he amasohe muramubwira nka mwege naya vuga sasa vuga je tuhora twicara tukavuga ati tuvuga aho tushaka kwibona nko muri kazoza niyo mushada par exemple nk'ibintu muvuga ati par mana exemple tuvuga ati mana nukuri turashaka kubaka inzu tuzomwubakire mama inzu dushaka kubakira sinzi bari turabisaba imana kabisa tuzokubakire inzu mama nisho tugunda guhurizako nk'ubishitse nk'ubu sasa n'abitewe abishitse nk'ubu akagutangagira mariage ukaja nko kuba mu kindi gihugu ntabwo yogenda sha tukayubaka n'ingoga jari bara amafaranga bishitse niho mukumbura bimeze gute umuntu mwamenyeranye kugumana mugenzi wawe umva si umusista gusa mais aussi n'umuntu mupowana cyane azi tuntu twawe akarikose kaba aciye aja kure yawe ama telefone call video message twokama turavuga niko mpamvu mugira mutandukanye mbere bishitse mugatandukana cyangwa mwagiye ruguru niyatevye dufate nk'iyagiye ahantu nko muri ville kubera urumva ama déplacement lagoye agateba umutima urahagarara ukavuga umva ndatelefona nkavuga ati mana yanje yabaye iki wow so ibona wahano kuri atari anjari kumva ni bonzo bishobora ya ndibaza ngiye tukoma kuri telefone nico nakora cyose wowe kuva umeze gute apayo communication ufate gatama telefone ahazi
ndumva nyene ko nobabara kuba ntamubona tusavugana ko vyaho. Ntiharigiye muramwifuza umundi muntu muvukana mukiri abana ntimuramuvuga ati tukora nk'uwundi mwana akawa gatatu canke ntibigeze bivyiyumvira? Sinavyiyumviye. Muri kwidengweje hama ubu nk'ubiyo muza kuba muri batatu muba mubibona gute? Muba muri abagenzi muri batatu canke dufatiye aza kubaho ari umuhungu? Ntimuba muvyiyumviye? Deja twakuranye na mama gusa, urumva ko ibyo bintu ntavyo twigeze twiyumvira kuko twakuranye na mama gusa. Papa na mama urumva bari séparés. Umva twavuga tuzokwibona kunyene turi babiri bizokoma gucyane tuvyiyumvira kubera tutabona ko papa na mama batari kumwe. Osimwe avuga ati nyuma y'undi mwana yaje kuruhisha mama karashobora turetwe turi babiri ya bari kwije. Hari higire rero abantu bavukana bakuru bakundana mugabo ubuzima ugasanga ari ahantu hageze burabrije iyo amitié yiwabo soit je mushagira mariage ugasanga umugabo washasha sigaye umwanya wose ku telefone kuko umuvugisha nanje umwanya wose cyangwa ugasanga ugize umugabo eje mubwira aguma arakarabloka kugira communication nyinshi nanje birashikama ku bantu benshi ugasanga hari igihe mugabo washasha kuvuga ati anje ura mu influencer niba hari nakagano kabaye hagati yabo bagashwara gati ni yaje bikubwiye ko deje wontu usanga uvuga nawe kwiyumvira ko ibyo bintu bishobora gushika. Ntimuravyumviye? Bibaramutse bishitse gute? Sinibaze washasha navugisha vuga urafise umunwa. Sinibaze n'ukuri ko vyashika kuko birashobora gushika ko namba ubuzima ntamenye ukuntu bumeze. Hari ibintu bizanye bikazanye bikakugwa ko tavyari witeguri. Impamvu ari byiza kuvyumvira en avance n'ukuntu utegure biramutse bishitse kuntu uvyitara mugira ngo ntibishoye kubiriza wawe surtout ko aramenye ko hafi ya mukuru wawe cyangwa hafi ya mutoyi wawe. Mayumvira ngo bizoshika mugaca bigushikira urapasuka. Nibishitse sinaramutahura. Bengana mubwira ati ushaka kudutandukanya na mukuru wawe. Ichimana ifatanirije nuko nyene sinzi wamubwira nk'uburezi umugabo kwera anje bizagira none aganivyo nyene eske uwahaye umugabo kwera anje kuri urumva umugabo yakubwiye ko ntashaka gusaga ufise imiganano myinshi na anje tibona umwanya wose navuze ati ndanabibona giko biriko birabisuka ko muri ababiri hari umwe woheba muri ababiri woheba anje canke uwo mugabo vyovana n'ico mbonye ko ara mbonye ari cyo ndi mwikosa anje nosubira nk'inyuma nkamubwira ati wambeshe iki niki hama nibaza ko gashasaba ikigongwe gusa sibura yuko navyiyumvira namureka anje. Okay, aho nyine ko biba byageze kure dufate haraje nk'umuhungu akakudiraga akacabona complicité ya wewe na Ange akaca avuga ati wewe misi tuntu twacu umuco uja kutubwira Ange ndetse shaka sinamukunda Ange mu mijambo kibanya kuntunga barinda kuza kudodora iwanje barinda kuza kunca kusapya baraza ati Ange shasha kunukunuku kunyambwira ati hewe nguriya mwivugishiriza ko kino ne barinda kuza guca iwacu sindabikunda byo kandi nasanamubwiye ko kino ne barinda kumvugisha jewe baramuvugishije busheshe barinda kuza nani ushaka kubona ko ari nyene kuvuga ati wewe wigiyemwo urumva kwasi nawe nka example ana abahungu n'abaraza mugasabana beza. Wow. Avuze ni byose nk'ubu bashobora kuvuga ati yakora murondera baciye iwawe barabaye bana beza iki hama nawe baraje kwashire barakundanye barafasha umutima shasha barawufashe wose barawuhejeje shasha yamaze kugwamwe yagiye abakora ko umutima avuga ati undamufasha shasha nta icyo uvuga cyose ni bon ntaco atakubwira ati rero abona Ange kuno kuvuga mukuru wameze kuno tanzo aramubwira amajambo uje turiko turavuga parce que ubu bitaraba byinshi c'est très normal ko baca kuri mukuru yogira ngo baronke n'amanota menshi kwashasha umugabo par après amaze kuko ngo bamaze kubona ko ubabanze kugutwara wese
niba bashaka kwerekana vrai visage biramutse bishitse rero niko bihagarara ko gusa hamwe bizashobora nk'ibyo twavuze ngo biramutse ibi birabaho usanga umuhungu aza guteranya abantu bavukana yabonye complicité y'abantu bavukana kuri bazoyoberwa nibazo bishobora no kuri ntabyo twari mana yanje bazogerageze bara nicoshoboka kuri ibaze nk'imisoro ko zakiri bato bakiri batanu ibyo kugira amahera cyangwa muri senka tuza tukubwira ati ozajya rero twavuga tutarabona ati yewe wamushashasha nakivugisha tuza tukubwire bro mugabo ntitwibaza ko bazobishobora kabisa tugerageze barabe ujya nta mareaction menshi ariko arabona yogira wogira amareaction ya umuti kwaje kubwira amajambo kuri shaje Nambwira we duhuye ngana uku uje kumbuza umwana twaciye ahantu tuvukana twose ibereri sidobyemerera n'ukuri niki barakozwe ko abantu benshi ubunyene babure ko barabibamo hari abantu benshi batakivugana ubune ko abagabo babo twerere yatwiye basa n'abahungu batavugana ko abagore babo donc urumva ni ibintu hanze bihari bishikira abantu benshi ugasanga mwapfunye mugwana mu buzima murakundana me murakuze ati yazo umuntu shatazi yavuye yanze washaka kubakira mu wanyu bihenze reka yibakira wenyene n'umuryango wiwe byama wiwe ati umva wewe Imana irakubona Yesu arakubona gukora dushaka gukora gose ku buryo tuzogirana mariage ahubwo mwaheje twarahejeje amen navuze amasohe mwavuze ko mushaka kubakira inzu mama wanyu mugabo as a sister nk'ahantu mushobora kuvuga ati turamaze kwiyumvira ibintu by'ibifori wana nka je nawe turashobora kwiyumvira ati imvirize d'ici 2 ans il faut que twashitse nga ni nk'ibiki muhora mwumva ko mushaka gushika ko muri ko mvukana à part kubaka inzu ya mama wanyu shashara kunda kumproposa tugire business tugire tutego business nyene twubake business tutangure gukora tuntu arakunda kumbwira ibintu nk'ibyo ndashasha ne arakunda business arambwira aramproposa ati ubona gute nitwara nk'amahera turondera amahera tuzokora aka kantu kazoduha amahera Ugishwe n'umwana ngana nkukonya ayikiyumvira vuga cyane entre turafise amapana ya tudandaza vuga cyane gashi rigana ukubita vuga tout ce que tu veux bivuge bisohora ko abaje ngakuvuga mano ashikandi cyuhoranje niko meze muravugira ngasosa nkaca kuvuga ngizaye Université turabanye n'umwanya wa université ya gusa just amapana ya tudandaza tuna Ange n'abandi bagenzi bacu mutama dushorere amapana ameze gute jeans mucuruza he ubunye uratwandi uzishaka turadishira kuri statut ya Instagram yanje kwera uyu wowe nta kintu na kimwe ashira ko baraba nkashira turi n'abandi bagenzi bacu 6 abagenzi 6 ni abagenzi bawe usanga kumbwira business muri abavuga 6 yego nabo nyene novuga nico turaba sisters nabo nyene kuko size ko babonye ayandi mafoto atanu akurikira bajya abakobwa rero nabo nyene bajya nibona vuga turi close nabo nyene n'abagenzi bacu si bose bakunda amakamera kabisi bari kunyemera sari kubashobora ndahira nukuri hageze bari hari ku makamera kuvuga amatara mvuga ngo harimo ibindi bintu yamuteye gode shasha skumiyo sera mu mbere cyo muri studio akavutse ariko nyene umutangari n'abandi bantu nuko nyene bamutangarira ntavuga bashaka ndana mukarinda muhaguruka davuze mu wajaka kutwege birago muri aho ngamukiro kigani ntibaze ngo yakagira muri kamera gusa meme avaye ko twatsa amakamera yaramizwe nyene uratinya canke nikusanzwe umeze cyane ukunda kuvuga amajambo menshi ndavuga ko sinkunda kuvuga amajambo menshi sugutinya none sinera ngani timide
gato. Timide gatowe. Ngo cyane ubu urarengeje kuba timide. Tugire ko publicité. Tugire publicité y'abantu. Nashaka kubarangira agent de voyage muzokoresha mu ma voyage muri mu gufata. Bon, gatani ko yagiye ruguru kwa veseli yose yayifata. Ndarose. Kugenda Tandi indegeshe. None yagiye Kenya mugani bon ubu yagiye ruguru. Byose ni byiza. Gutembera iwacu. Ndarose. Wazufata indege. Agence ni iyi muzokoresha yitwa Dusabe Travel Express DUT. Mana mazibisi ndababwira nizere ko muri ko murabashore. Sivyo none kandabaye kandi numero de telefone ku bari buraya kubera ko urashaka kugura itike ahantu hose uburiya buri hanze ashaka ubuzira cyangwa uri nashaka kuja hariya cyangwa hano ushaka kuvoyage ashaka kugura itike kugira ngo ushorere mwene wacu ushorere mu kunzo Salon Vibes kubera ko nawe umukunzo Salon Vibes. Numéro plus 32 46 7 71 46 32. Ye mu Burundi nayo ni plus 257 76 56 25 69. Hama bagashaka bakorera kuri Boulevard de Patrice Lumumba en face ya KCB siège. Kwa muzano KCB siège ni juste hepfo yaho niho hari biro yabo. Hanyuma barashaka gufasha murabizi ko ahanye ibitoro biragoye de farigira umuntu ava kuri aeroport ashika gasanga arabuze ngena hava. Donc wabashoreye ufise iyo bonus yuko baza gutera kuri aeroport bagushikana ahantu hose wifuza kuja ahe Bujumbura canke ushaka kuva muri quartier ushaka kuri aeroport agutwara aho ngene ku buntu aho mva nakantu ngene bafisondera abakiriya babo niba ushaka kugenda iburaya ntiwitinye bakontakta bazogufasha deja n'ahandi turagura amatike mbwa kugira ngo ufata rande 200 ya taxi ukura muhira ushaka kuri aeroport mugabo banye bo umva ko ari bonus hanyuma barafasha kugira ama reservation mu hotel amini kicho se gikinogera ngo urugendo rwawe gorohe uzokibabwire hama bazokigufasha bakora na Ethiopian, Rwandair, Brussels, Kenya Airways, Uganda Airlines. Ndaho na mail. dut.express@gmail.com. Facebook yabo ni DUT Express. Abantu mudukunda ntazo kumwafasha yindi agent de voyage. Ndosura kumvugisha. Birasad. Katugaruke mu girlfriend rero mugabo murabona ko tumire bacu ari abantu bahoze cyane kandi twizibaza ko bafite ama story menshi kandi baza yuko Ange yabaye intimidé la chasse. Ivuga ati katubihegire parce que ça me dépasse on a trop parlé. Ah oui oui. On a trop parlé. Muravuga ati reka turungudira abandi bantu batavuga. Tuturaterana. Nanje nawe gene mugenzi wanje. Tuturaterana. Mugabo nifuka muzema baza mufise bushe prime gato turakunda bushe. Yeah. Turakunda umunwa ebana munwa kwenda mbere. Ariko please ndasavye mutubwire nk'iyo muri ko muri abandi bavukana surtout babiri tukompare na situation yanyu biramaze gushika mukabona abantu bavukana mbwa basanga ntibakundana mumva mwo babwira iki bari muri age yanyu niyo muvyumvise kuri shasha kora ko niwe mbona hanye afise nke mu nyisho twarusha bisho tukabona umu sister nimuzi ko hari abantu ngira mushaka mwigana munze mwabanye afise umukuru w'umukobwa mugabo atamwubaha atamukunda atamugira umugenzi eswe nikiye kintu mubwira ati umubwire yahomvye papo ivyo woronka kuri mukuru wawe Rero umugenzi waje kandi ubusanzwe ubibona ko turabagenzi na Ange rero ndabibonye navuga ko bimbabazi haba ikintu mpanura biravana dufate nk'abapfuye nk'ikintu ndambwira ati none yuko bagize nk'ikintu washaka kumubwira ukamusaba ikigongwe canke mukavugana nyene mukaba abagenzi. Wow, très innocente. Arengeje. Nanje arumiwe. Ange wewe abavukana badakundana batubahana canke ntavyo urabona ntavyo mukibana ntavyo warubona wohora ubibona shasha Yego. biragoye je novuga ko
novuga iyo ni imwe mumbi iba ikunda gukorera mu bantu basangiye amaraso mu bantu bavukana kuko satani akorera mu bantu nyene bakundana rero hari umuntu ashobora guhanurika ukamubwira ikintu akumva umubwira ko agerageze yaze nimba abona sinzi abigira birebire akagerageza guca bugufi kugira ngo bishobore kumera neza kandi akabisengera iyo aba ari imwe mbi kuko satani ntakunda abantu bakundana akorera nyene muri ba bantu nyene biwabo hafi cane gose hari ikibazo narabitikaye ntabwo babaza mwenda bakibaza umunsi shasha ubunye urabona kuri ako kadomazere kare karakuraye hama mubana nanje aje mukuru wawe mugane n'umugenzi wawe natwe n'umuntu nibaza ko papa sinzi ko yakora ko imizo baza kwitubwira papa yabana n'umuntu aguhanura cyane kurusha abandi niko bimeze kurusha abandi impano zisabura guhaza sura zemera canke urabikunda ariko araguhanura parce que des fois ubwo ati tumsuri n'impano za mwanya wose canke ubumva urazumviriza cyenda kunda umuntu amanura wow rero umbwiye nk'ikintu hegeye nyene mba numva uri kumbwira ibintu atari ivyo nkumva nyene sishaka no kuvyumviriza gusa nyene haca ngenda kwiyumvira no kuri kya bimbwiye haca ndavyiyumvira buke ugasanga nivyo canke yambwiye ibitari ivyo nkaca ndamubwira ati none nako wihenze ngize ko nawe vyari kuba vyiza kandi uramaze kwihenda nawe aza kumbwira uko nyene buhoro Jean bombwira umuhano y'ikintu akumva ntashona igihuje Jean na conseil cyangwa ivyo yareka yibwira aza kumbwira ati none iyo ndagikora ko cyane uko nyene gahoro gahoro nyene uko nyene buje basi hari n'igihe mvuga ndavuga basi ijwi ryanje namaze kumenyera aho uvuga ndavuga kabisa ijwi rigasohoka hari igihe acambwira ngo anguri kuvuga buke ko bantu ntibatwumva ntiyagire n'umuntu atwumva cyane ndiko ndamuvugisha mu bantu hari igihe usanga byati none kebuke kandi ndiko aje mvuga gose ndawe avuga buke rero hari igihe ambwira ati okay wewe ivyo wawe navyumvise mugaje muri no mwanya ivyo uri kurampanura nukuri numva umenga je nshaka kubigira uku unye mbwira ati okay kora ivyo wawe ushaka rero okay hamiyo rero iyo bibaye opposition niwe aje kuguhanura nka mukuru wiwe eske impanuro ziraza agaciro nka petitse wawe wose nka nk'umugenzi wawe canke uri muri babandi ndakuruta byo ndimo ndabizi niko nari imeze kare mugabo unye tiko dahinduka narashaka kumwereka hewe reka ndi mukuru wawe mugabo unye biriko biraza nyene ndamwumviriza akamubwira ati okay sawa kangerageza ivyo mbwiye uramaze gukora nk'ahantu wovuga ati shasha vraiment yarampanuye ifu ndamubwira merci nk'ikintu uvuga ati shayi kandi amubwiza ukuri bon d'abord wabivuze yuko utanarimwe arwaye mubwiye yuko aho abanura neza narimwe irya mbere abikubwiye ko ibyo akamubanye n'irya mbere aje avuze ati merci ari irya mbere nukuri ntabyo barakubwiye cyangwa namubwiye n'ikintu ariko aragenda ariko aragenda shaka ndiko ndamubwiye nk'ikintu ati anje wagize iki cagenda ngo kudagaruka Mira Jean ntakora ikaba FB bivuze umubwiye n'ivyo ngo camaguruka yes sinzi ko twoza mu madeclaration eko amadeclaration muri iyi carte chanti basigurira niyo partie tu vulnérable tukicisha bugufi ukabwira ico la personne umukundira parce que muri ubuzima defari igihe umuntu akubanira neza kubera umwana mwiza nk'umuvukanye kumera ibintu bisanzwe mugabo waza kugura amaso karaba nk'abandi ukabona ko kumbe si ibintu bisanzwe ko wa muntu arambaniye neza mugasanga ntiwigera umubwira merci ntiwigera umubwira nta na rimwe urigera uha agaciro ivyo bintu ukuntu ameze ukuntu akuvugisha ukuntu aciye bugufi ukuntu akumviriza ukuntu des fois aguha udukado ukuntu des fois kwandika message ndagukunda ugasanga ni ibintu nk'iyo tugira agaciro
aha no kugira ngo mu buzima nubwo mwaba mutabikora basohoye occasion kugira ngo mubwirane merci aussi niba ari ikintu yagukoreye utibuka canke watibuka yagukoreye ciza ukimubwira ashobora kuba ari muri enfance mukiri bato ashobora kuba ari umukuze akamubwira ati vraiment hari ikintu wankoreye mebe sinabikubwiye hawa bavuze ko uri umudihadura kwiye ngo ngahanye cyo gufungira ati vraiment aka kantu uragakoze karankorako nakagushimiye hama cumuvuga n'ikintu mwose akundira uwundi nico yankira uwundi genre cumukundira nico mwankira kugira ngo maybe agikosore muri avenir. Okay. Mana yanjye. Yo. Mama vulnerable. Mana yanjye. Ndahera rero. D'abord ndashimira Imana kuba yarampaye toyi wanje nka wewe. Ni kuri je ni rya mbere ngira ibi bintu atari amakaze nk'ubushasha bwa anniversaire niho nyine ndamwandikira igitexto nkamubwira warakoze ibi nibi Imana yarakoze kuzana like kuduhuza nk'aba sister n'ibyo rero ndashimira Imana Nkuri mfise ishimwe ku Mana kubona yaraduhuje nawe we katugira abasista tukaba tuvukana haraho ntashoboye uramfata ukuboko haraho udashoboye nkagufata ukuboko rero nakubwira merci aramfasha ibintu byinshi vraiment mugabo si ni byinshi cyane sinobivuga byose ngo ndabimare mugabo ndamushimira cyane yarakoze si bose nyene bafise batoyi babo babugurikiranira bakabwirana ibintu ariko kuba Imana natwe bwe nyene yaradufashije hakabaho ubwo bucuti nukuri Imana yarakoze hama rero sosoro biziko ndagukunda naho ndi ndakara sugukara mugabo kubera ko uvuga buke nanje vuga gose rero ucumva umenga ndakaze rero ndagukunda cyane gose babizi none okay ni kiye kintu mukundira cyane kindi tabukundira ndakunda nyine kuna arakunda kumfasha utuntu n'ukuri aramfasha utuntu ndakunda ingene n'ukuri shasha arakunditse n'ukuri arafise igikundiro ku bantu benshi kandi nyene urumva rero ndakunda rero nta bindi byisi ibyo namukundira hari igihe ndamubwira ikintu agahora nakagaye rero bigaruza bisubira Sefis. Hari igihe umubwira ikintu nyene uba wumva ko ukeneye inyishu kabisa agaca kuraba agaca yigira yeah that's it nawe rero Tukana ntuvuge ngo nanjye ndagukunda uco hete Ngira tugiri. Yavuga ati je nyine nje kuvuga ngira. izo nyene Oya nawe dushaka mubwira. Aje ndakunda ko ni mukuru wanje ndashima Imana ko yakumpaye nkankunda kangwanira nkanyereka inzira nziza ni byinshi nabukuyeko ni byinshi nkora bivanye n'ico nabonye wagize ndagukunda rwose nanje Ibintu tutamukundiye. ko kuntu ngira bavuga rwose nanje nkaba nkunda tuvugane buke buke Bose bapfa kuvuga. Bapfa kuvuga bose. Umwe ntakunda ukuntu mwahoze. ubundi ntakunda umuntu umwe aravuga cane Undi nawe bashaka yivugira amadushwana amazi yanahashe. Undi acaguma kuraba ati waje kuvuga. ndiko ndimagina iyo baza ko bari abasazi bose
canke naho baza kuba bahoze bose ibiti umva bibiri byose n'ikibazo n'imiriro ibiri byose n'ikibazo naka kantu konyene ko kuvuga cane ntaki wow ugiye kugabanya kuvuga canke ugiye kuvuga cyane kuko nibo badaye mubabazanye byose nkunda kuvuga rwose nibaza yuko noca ndenda kuvuga ibishoboka nzogerageza akace kanje ndakagira nakashaje kebuke nzidavuga bukebuke ikibazo cyane nange ndababaza c'est par rapport y'amataye yabo it's not body shaming oya mugabo defari abantu bagerageza gukompa abantu bavukana ukuri kiwonga nuko kuri kinawonga nuko uwo rero wishika ugasanga bariko barakompa nka anshi nashasha bivanye n'amataye iwanyu cyane gose birabasumbuwa reka cyo barankarira mugabo nibaza sport ngo giki ngo bararenge kene wari uvyibushe mana kuva nkiri muto kuva nkikiri umubebe namwe kunyene nuko kweki mutamenyera none baguma ko ari amagara yawe nkuri baze bararaba none nawe umuntu umubwira uravyibushe uronze none urabimubwira mugabo none acagira uhindura rero batubabarire bareke kuza baraturiyizi n'ukuri turiraba turiyizi turabitwa tuvyibushe turabizi twibutse ntimubitwibutse kabisa mugira sport kandi uragira sport tayigira kabisa uragira sport mugabo amagara yiwe tanko utagwara n'ukuri wow wavyumvise shashana nakwa bivugako kare ntari mucokoza kavyibushe oya aravyara yo arabese deja kuzina giwe handitse ko big kuri handitse ko big kuri no yanje ya big sister my big sister she's big big nanje hariho masasa n'udukero n'utose jengo big anyways twe turaryoherewe cyane même si nyinshi yitekaniye mugabo at least turabona ko muri abasiste ho bakundana kandi twebwe turabifuriza bunze munakure mu mama bamukundana parce que imbere hari ibintu byinshi biza bigateranya abantu mugabo he muze mwibuka ko kuziko ndero yo mwijenda wabonye abahaye bavyatanguriye ego mugabo kandi tunabashimira ko mwaje mu kiganiro cacu kuza surtout ngo cyane byagoroshe parce que umuntu ahozeho kumurana kwa televiziyo kintu kuba corosha mugabo at least yaje akavuga ati naho ntavuga mu batsi mumbone même si ntariko ndavuga je nazanye sura yanje ngabonye nije wa mutuyi wanje ariko aravuga arazikora isoro genre je sishaka kuvuga mugabo wo kura ku isoro yawe ndaba kanguha abaze barambona mugabo ntumbwire vuge byinshi donc turagushimiye cyane sishaka kuba waje dushime nanje kuba yaremeye invitation akaza mu kiganiro hama tuze no kumwaryohe twaryohewe cyane kuba ngaha mwakoze warakoze kuduha invitation yego shasha nawe tudusuni twiwa ndakunda kugira amavideo arakunda kunshigikira mu bintu byose rero yavuze ati nukuri yanje haku urinze uronka invitation kwa Ozi n'ingene nzikunda kugira amavideo nawe nyine akunda kuyagira mugana ya posta guma yuzuye muri telefone yiwe rero bavuga ati reka tuzogende mukuri ndaguherekeze support system sinaho ndi timide kandi ndaguherekeze mwakoze abandi nkose mpamvuga ngo tinye amakamera mbere nka shasha bazi abantu okay hari abantu bara usanga umugabo n'umugore basanga umugabo we barashaka mu kiganiro ejo batangiye histoire yabo y'urukundo rwawe tugati umugore atiye amakamera no ni nka couple ya Murana Prince yego Prince yari yihore yivugira amajambo y'ukwasha umugabo muraga cyamvugira ivyose c'est bon nise murazi ko nyene havuga umwe wundi nabavuga ati je murambona akavuga ni jewe ati c'est moi ego mugaka tubashimiye cyane kwa muturaba aussi même si on est timide dans ce muzoza muzoza
uza gusanga mutazi ngene mwashitse bari nk'abandi bazi nk'abandi benshi bamuzi kuba batazi ngene bashitse rero turashimira ko mudukurikirana ku munsi mudushigikira merci ku makomantere yanyu merci ku musupporting gashasha muze kwandika ibintu nyinshi ngo shasha amakomantere mu hyping même si mubona ivugiye make muga basitse bune ko babisaba fa no muri commentaire muzishiremwo mutubwire ama relation yanyu n'abasisiteri banyu ngene ameze est-ce que mwebwe murakundana muri sude est-ce que ama histoire mumaze kugira n'abasisiteri banyu mutamutagira n'abandi bantu canke mutubwire vyose hama maybe next girlfriend ari mwege mwaje mu kiganiro tugira histoire yanyu kuko kandi babwiye ko iyi platform yanyu abakeneye kuza mu kiganiro just contact us jewe ahantu bamushira message nukuri message atagira ica suragira mvuge nabi asiki ntamaze mugabo hariho menshi usanga atari hello hey avuga ibintu bimwe nayandi jama message yose y'akazi vraiment ndaya prioriza gose nayo ntayishimba ntayabona sino nayibonye nitwikawusha asha nayibonye nshaka kwikawusha parce que ndakunda akazi kandi marabizi ko nishe akazi kaca gapfa donc muze mutwandikire mwandikire nake nitagata wowe ishobora gose kundusha change problem muze mwandikire hano absha kushana snap just in this snap snap mwandikire okay azobisho no abahana imizo WhatsApp banje sheri wanje jyani yarabaye business jyana yihebye nek usiba bisigiro barazi ko nabayi wadi bazore ha azoba nimero WhatsApp muze mwandikira business nanje nimero ya WhatsApp yo ngahaye mugabo ni 76711 nimero ya Saven mukene kutwandikirako iyo nyiba yoroshe gose ku message ishobora gushika byoroshe kurusha message ama WhatsApp yacu personnel. Alors merci beaucoup pour les de la konzwa basha mwakoze cyane gutukurikirana kuvigana gitangura gushika giheri abandi badahengesheranya abandi bamanze kugira akaga kengeri ashaka kuvuga iki kiganiro muca mukibona n'abandi mutarabigira yo basha dushimira abantu batubaza ati mwabaye iki mbese amakamera ama studio yarahiye mumaze wijoro arazi n'imbisi tumaze tudakora donc turabahaye yambi mwese turabakunda no kuri ni sitwe bavyavuye ko cyo tuba dushaka kuza vraiment gusa nyene ngene mutwitaho mukanabona ko twabaye lost ukabona yuko twanyitse turako turakora muri abantu bagaciro cyane muri abantu bagaciro no kuri turabakunda gose ntimwibaza ngo tubibona nico ituma abantu bahora bibaza ati none bajya bakoga ko baguma baza kuri YouTube hari abantu batabashaka ko turyama so abonye duhari kubera abo niho dukura ingufu vraiment muri abantu bagaciro cyane kamata bisu bye 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 rero bakunzi bacu beza naho ubutaha bye shasha bye 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 na tantine yabaherekeje naho ubutaha mbindi kiganiro Siren Vibes TV